Menyeshamakuru akomeye yakoreye amaradiyo ya hano mu gisagara ca Bujumbura. Anakomeye. Iya maradiyo anakomeye. Abantu bari kuri YouTube muri kubibona? Ninde. Portrait hagati yo muri murayibona mwibaza ko ari inde? Wibaza ko ari inde mu Menyeshamakuru mushasha agiye kugaragara mu higaniro Classic Sport. Kamusi wejo. Muriteguye kumwakira mutubwire. Justin Barongo edit twarabyumvise inkuru y'abahizi Beni Bertra gusa tuzomukumbura kuri PJ Classic FM ariko byaratubabaje cyane ya nkuko byabagoye kwakira igenda giwiwe twakibitubwira bwa mbere twabona umenga twadoje gutegura iganiro ati muvandi ati muzevi ati mani je ngiye kuri mitomate tugiye kuri bo ni nakaro niyo system ngunda gukoresha ati kubera ko ati hari ibindi mbona ngiye kujamo umwuga ndawukunda mugabo hari ibindi bintu mbona ngiye kujamo uko nyene byababaje twe byaratubabaje byako tubyakira meme warashima n'uburongozi bw'iradiyo twe twirigwana umunsi ku munsi tujana ku rubuga kuronderera hamwe amakuru tukaza hano tukayabasangiza turi kumwe inyuma y'akazi tuba turi kumwe tumenya gahunda z'umunsi weje kurikiramo tugatuta abantu ku munsi weje tuzobaha iki agaca kubwira ngo urugendo mwari ko muragendana rugiye kubandaniriza mu bindi ku ruhande rw'iwe kuvyakira nibiba vyoroshe biba vyoroshe cyo waza rero ukuntu umwe mubabaye mwora mumubona kuri YouTube kuri Facebook mumva kuri FM twe twirigwana umunsi ku munsi tugendana umunsi ku munsi ni ibintu bitari vyoroshe ni ibintu bitoroshe tubwire kuri YouTube murakeka ko uyu muntu bari Menyeshamakuru akomeye mu vyinkino hano mu gisagara ca Bujumbura amaze imyaka itari munsi yine akora no mwuga hano mu gisagara ca Bujumbura kandi yakoreye amaradiyo akomeye hano mu gisagara ca Bujumbura nta ni radiyo novanga ikomeye itaramutumye mu kiganiro cayo bivanye n'uburyo abikora ni mwiza pe muyumvira ko ari inde Mikasa ngo none bahizi yagiye gukora iki mwandikiye kuri bahizi Beni Bertra official arakwishura nta kibazo arakwishura tubundi muri ibi Cenana namubwiye ati nimba udandaza ibitunguru zozo mbwira nze gusore uze tusume nta kibazo ayigeze kwari mu kuri live umunsi wenda ngo ati amasaya kuje boire yage tukende boire kandi yaraneza aburica nyishura mutubwire kuri YouTube mubona ari inde mubona ari inde reka n'uturi tuno turatuza n'uturi turatuza nibaza ko ari Gisaro Make canke Landry rukundo Jean Damour ngo nibizi mukiza Eric ujya musaza mpamvu ujya musaza rumurambe kandi namwemera kuko niwe wa mbere yarafise usanguzi bukwiye nk'Umeshamakuru hazi ibintu nibindi hama ko bwanje naho yoza nazo asumbiriza abahizi wapi sawa reka turindire ni ku munsi wejo gusa Benjamin Ngabirano ngo ni mistanye n'inzu mistanye n'inzu ninde amutubwira we uyu mumbwire mwibaza ko ari inde Sengiyumva Clovis ngo ni Fefe Fefe Freddy mubona ari we nkundira imfura je nanje ntawe nzi natubwa cyane nitumutse reka ricungu ndamo sawa rero Welcome to Classic Sport Ninde abantu muri live ubuho ntimumubona noneho ricunga bagiriye abakora mwibaza ko uyu journaliste mushasha muri Classic Sport tuzokwakira ku munsi we ashaka kunobeza abantu rega ngahara abanobeje ari cunga abanobeje reka turab bacamumenya mane rakiza Shadrack ngo ngo arandenze kweri Madrid isengo ni Ismail Kwizera naho da Etienne Rukundo ngo ni Fefe Freddy
Audrey niba turonsa ngo ni ngo mbuyamba kareka Alexis ndayikengurutse twarahombye cyane kwera ariko aze amererwe neza mu byagiyemo Rukundo Josue ngo je nibaza ko yo bari free Izere worship Prophet wacu nareke ivyo sha areke ibiki Abayo ngo je nibaze ko ari papa utamu ariko ntimuri kubona uyu muntu wari we Ricungu yamaze kubanobeze yamunzanye tukaje nk'umunota umwe 11 ejo twigira ariko ku munsi w'ejo 10 à 13 is the day tomorrow is the day Clovis Duwimana ngo atari fefe ngo nahondi yoshobora gusubirira abahizi imashini zaducuze rega ziracacura n'abandi n'abandi barahari na benshi zarabacuze bahizi ni cyamamaye nizire ko agiye kubandanya akorera abandi kuko arabishoboye pe ntawe ubizi ciye mugabo byambwiye ati nta by'amaradio ngiye kubandanya Miri Kasan ndibaza ko ari mbuyamba canke Mr Tubazane Cedric Feitoto Ejide nihezagire ni atari kabisa uyo ngo ndamuzi gusa ntawe mvuga kuri utamuvuga seji muvuge nta kibazo twagwaye uburenganzira muvuge mubwira abantu mani rakiza Shadrake ngo hejuru Dezera mbona ngo nawe tumuhaye kaze ni nahoda muravye no portrait mubona ari Garma el periodista ngo ni mbuyamba canke papa utamu na onyene jena nabateguye numesha makuru akomeye wizena rikomeye hano komeye cyane hano mu Burundi pe yarabikoze birashimwa ahaca hose imva yasize amatrasi ndikumana Daniel ngo ni Toniri Yazimana Leimo manya kiza ngo biri direct canke vyarabaye biri direct Eric tuyisabe muvandimwe ashobora kuba yikanguye Eric tubisabe ngo ni kado Benjamin Ngabero ngo mukunde Arsene Sedi nishimwe umeze neza ndi Cedric mbega Dinuse nazosiba inkino zingahe ni rumwe tuzohura muri finale twakiye dukina na Chelsea twebwe Real Leonardo Nduwayo indimbura Jean Marie Muyimuntu ngo ni Frank nunzwe n'Imana Manebo muriko muratubesha uwo ni Fefe nta wundi ubundi Erisete ngo ni ya Mipro the MC eje niyezagire ni mu makantu ndamuvuge ngo ni Keza Keri kuva muri Akeza Sport Edward Ndayisenga ngo umuntu nizere ko ari aje kabaza ngo kweri nawe namuzi Justin Babara ngo ni Fefe David ni habwa icubahiro ngo ni papa utamu nta wundi Rukundo Josue ni Ferreri canke na Oda ni mwabo babiri kweri papa Audrey niba turonsa ngo munota warenze nongeye Sylvain Itunga ngo ni Eri haragakiza Leonardo Nduwayo ngo ndi Chouameni ngo ni indimbura Alexis Chichaya ngo ni Fefe Frere kuva kuri iteka Celestin Wimana ngo bamwitwa Abdelad Abepro umujena tahindura eta civile Justin Babaraho ariko tuzomukumbura abahizi so mukumbura byanze ushunwa amazi ya waviwater Segiyumva Clovis ni eri hagakiza mbonye yo musubira kweri nta wundi Garuma ere periodista sha nta wundi ni papa utamu none eri hagakiza yarakoze ari mujombo wapi ariko wanabanobeje babwira ngo hano mu gisagara ca Bujumbu regare vyanse ahasigaye duhure ku munsi wejo duhure ku munsi wejo duhure ku munsi wejo harimo abamutoye harimo n'abatamutoye harimo abagize kuko je naje ntamuzi nindo nabwiye ko harimo abamutoye n'abatamutoye ariko ku munsi wejo kizoba ari cyo kigano kiri special cyo kumwakira hano muri studio za PJ Classic FM mu higano Classic Sport wumve ko ari kiganiro kiri special special umuntu ngo ninyobera gusa ngo nibaza ko azodushira mu bicu no kuri kimana muzojaye munarareyo muzoryoherwa pe muzoryoherwa nakavumbi kagira iki gatumuke
mbonima breze ngo gisa ngo canke mbuyamba niyo nzima Thierry ngo mbuyamba uwo abamutoye muzobaha iki none tuzobaha muri uturuto nako ikintu kisaho daco muri uturuto kuba muri fangasi Audrey nibituronsa ngo azogaruka agarutse indagarutse azozaje ngo nzogaruka agarutse inde agarutse uzogaruka Benjamin Ngabirano ngo Arsene Bucuti Emmanuel Nyandwi ngo yosirwa n'uwitwa Superf wa Buja FM Blaise Ndayiragije ngo ni Arsene Mukunde Sylvain ngo mbega ngo ni mugano cha ejo saa 4 cyo mu gatondo Clovis Nduwimana ngo mutuze no utabizi muzotubona kweli muro kritere wa PJ Classic FM murabona kwita swata ntahusha karaka Bosco byarimo ngo ni Steve Gatereze kuva muri Tech FM mbiswada twiyirukanje twigiye nako musi wejo rero twakire umumenyeshamakuru mushasha Meshereza mi gusa ico nzi gusa tugiye gutweka tugiye kuryoherwa muri Classic Sport bigiye kuba ibindi gwera ku musi wejo yes turajye uburyo tutigeze turya isazine wandike muri agenda ngo nzoba ndi kuri 7.3 MHz isazine ku musi wejo wandike muri agenda ngo nzoba ndi kuri PJ Classic Match oyo washize no kuri FM yebuka gura gasupagro agashinga banza home kugira ngo nikahave ngo rasa kunezo ngo kuntego umudute ngije icyo twabaze ni ku musi wejo ibisigaye nejo wala nuko ibintu bimeze ku musi wejo risazine muri Classic Sport mu kiganiro kidasanzwe hazoba n'utundi du surprise twinshi cyane